Kwigisha umwigeme w'umurundikazi kwiteza imbere biciye mu gukoresha itumatumanako amakuru hakoreshejwe ubuhinga nyabwonko bizotuma havaho ubusumbasumbane hagati y'abigeme n'abahungu. Ni bimwe mu vyavuzwe n'umushikiranganji mu vyajejwe harimwo itumatumanako amakuru kuri uno wa 28 Nyandagaro 2023 i Bujumbura, aho yararamutse yugurura ibikorwa ku civugo African Girls Can Code Initiative. Uyu mugambi uje hageze kuko iyo projet yatanguye mu bihugu byose hamwe n'ibihugu 11 harimo no Burundi byo muri Afrika, akaba ari umugambi ushaka guteza imbere abigeme n'abafasoni kugira ngo bakoreshe ubuhinga bwa none. Rero umugambi uje wiyongera ku bikorwa twari dusanzwe turiko turakora mu bushikiranganji, aho uje gufasha cyane cyane abigeme bacu kwiga kugira abantu nose byerekeye ubuhinga bwa none. Leo Kadinda Cayisaba agatera kamoko bokoresha uwo mwanya w'ivyigwa neza kugira bizobafashe mu kwiteza imbere. Urwaruka rugiye gukurikirana izi nyigisho twobatera kamo yuko uyu mwanya batowushinisha, wowe umwanya bofata nk'umwanya ngirakamaro kugira ngo baze bahakura ubumenyi bize bibafashe no kuzoja kwigisha abandi batashoboreye gutorwa mu bandi benshi, kuko twahisemwo abigeme baronse amanota meza mu mashure yo buhinga bizi vy'amascience n'amateknoloji kugira ngo abaribo babanza kuza kandi baronse amanota meza mu ishuri kugira ngo babere akarorero abandi baze bavyige bongere baze bashobore kuza kwigisha n'abandi mu nyuma, gutyo bize bifashe abana b'igihugu. Aho mwomenya ko uwo mugambi ufashwe mu mugongo na ONIFAM hamwe n'ubuserukizi bw'igihugu c'Ububirigi mu Burundi.